turashitse ngaha turabonye ibirori biteye igomwe cyane. Twifuza kumenya mbe ibi birori ni ivyiki, tugashaka kuduha umuco kuri ibi birori by'ano munsi. Ibirori by'uno munsi ni surprise. Mu kanya gato muca mumenya ivyo ari vyo. Turabona ni ibintu birebire cyane. Byoba bivara uburyo bwinshi cyane biteye ubwoba. Ni imboneka rimwe. Byoba bihagaze mu giciro cy'amafaranga. Ego amereyo yarimwo urazi ibintu nk'ivyo, kibanza urabona abantu bose bambaye impuzu zisa, urabona harimo uburyo bwinshi. Makuru no munsi dusanzwe dushaka ku mugaragaro timu yacu y'abana batamba twise The Motion WR mu baturikirize n'akantu bazi je tubakomera amashi menshi cyane. Hanyuma turafise n'abana bitavye runo rubanza nabo nyene bigoye, nabo tubaturikirize sivyo none. Tubaturikirize hanyuma dushe tubakomera amashi menshi cyane. 1 2 3. Tumaze tugezaho hanyuma nkuko nene babwiye twa tumaze imisi turindiriye uno munsi, twa tumaze imisi tari mike, abatari abo tutari bwabonane. James Bashimiye Imana ya Red abamvuka muri zone Canda ku mutumba wa Nyankara, abeshi banzi ku izina rya Red wa Nyange. Hanyuma wari umunsi umwe bigeze kuntumira mu kirori cyariko kibera mu kabare bita Verba, kabare ko kuri Verba. Bantumiye bantumiye bambwira yuko ariho competition y'abantu batamba. Ndi mu munsi nayo mvuye Bujumbura byatuko imeze kose impaka ndahashika ndabivye birori. Maze kuhashika sanga mwabo bantu bariko barahiganwa abamona ngaha barimwo, hanyuma baratamba ndaryoherwa, ariko hageze gusomera abatsinze mbona babaye abanyuma. Ndibaza ati none byagenze gute kugira ngo abantu baryoheje ibintu kurya baba banyuma. Ariko biratahuritse amahiganwa niko yamameze, abayatunganyije ntituba tuzi impamvu bayatunganyije, n'igihe aribo bihitiramo utsinda kubera kandi birumvikana ivyo murabizi. Niho naciye negera umukuru wabo, baraho babiri umuntu abishinga imbere nabo nibahaguruke baramutse nibahaguruke nabo bababone. Ega nje ndababona ndumwe. Hama nimwicane murakoze. Hanyuma maze kubegera ndababaza ibibazo bitari bike mu byo nabajije harimo ati none ko muri ko muratamba mwifuza gushika he? Barambwira ati twifuza gushika kure. Ndabaza biragoye gushika kure utazi inzira ushobora gucamwo, none ko gushika kure muzo bishika ko gute? Baca barambwira ibintu bitari bike bakeneye kugira ngo bashobore gutera imbere. Giza ati rero ndashobora kubafasha mu bintu bimwe tuzoba dushoboye. Turapanga umunsi tuzobikorerako, ariko kwa bahati mbaya nuvuga uwo munsi washitse ntabizi na jenoside se warenganye. Washitse ngwaye ndabaza ati genda bise babiza ati umunsi wararenganye. Bizaze kumbe wararenganye. Bizati ntaco uko bimeze kose tuzobikora. Mu nyuma badusavye ko twamaze kugenda kwandikisha kugira tukora ibintu bimeze neza, turavyandikisha muri commune. Muri commune baratuzi. N'izindi byo gushima ko ntambwe yoroshe. Ntivyari byoroshe ko nkavye bashobora kutwemereza. Abenshi mwarabonye baba telefona bariko barahinyuza kugira ngo barabe koko mwabarekuye. Abavyeyi ntimwamaramaje ico yacambiranye muri commune, ariko mbona
aravuze ati abo bana turabazi musubire mufashe abavyeyi turakomera amashi barakoze. Rero kuri uno musi uri hejuru dushimye dushira umugwi wacu ahabona ibikorwa vyacu bizoca ku mbuga za internet zizoba ziri kw'izina rya The Motion WR nkuko mubona kuno mupira. The Motion n'abantu batanga vibe uko ushobora kuryoherwa ndibaza mu kanya turaza kubasaba dushishije ko basi n'umusegundi umwe basi si uko none baga. Rero muri make ibikorwa byadukoranyije n'ivyo mukomeze gusoma kabaryohere hama umubwire mudushigikire. Hama nongera saba yuko boshika ngaha imbere amazina yabo yanjanye ni Ukamo Jesse. Maze sabe kwanza abakoca babo babigisha gutamba ubuhinga butandukanye nabo babiri uwitwa Jesse baca batwidondora bashike ngaha imbere. Ansonga uno musi turatanguye ibikorwa rero dutanguye hari ibintu bimwe bimwe bisaba ko mumenya kugira ngo tugende neza. Hari igihe vyoshika muri urugendo dutanguye ntituzokundwe kumwe, sinzi ko muvyumva, biragoye kwakira ariko niko bimeze. Turashobora kuba turi kumwe ariko hakaba umwe canke babiri canke batatu ugasanga barakunzwe kurusha abandi. Ivyo niko bimeze, ntibishobora guhindurwa, birasaba ko mubimenya. Urabona ukuboko ukuntu kumeze, uriko intoki zitanu ariko nta na rumwe rureha n'urundi, ariko zose uko zimeze uko habuzemwo rumwe haba hari ikibazo. Sawa murakoze mwicara. Ukibangara cyane nyakubahwa shimira Imana ya leta yo kudufasha na bino bintu. Bakabiri nshimire cyane abavyeyi bashoboye kwemerera abana babo ko bashobora kuza garagaza impano zabo. Hama natwe kuri uyu munsi remeye ko tuzoshyiramo ingufu mwa bino bintu bakorana icyo mushaka nk'uko uyu mugambi woba international. Murakoze. Ivy'impanuro zaciye inyuma y'amatwi, izo impanuro nazo tuzikurikiza nko mazitubariye na mbere. sawa. Iyo yari inyongera gatuma ukomera amashi abasurukiye neza. Twigishiriza abana bacu imico kama y'Uburundi. Mwarakoze. Rero Uburundi mu gukura bahera mu bana. 1 2 3 n'amashi menshi cyane aduserukiye.